Nongere kubakira ubu kuwa mbere itariki 5 z'ukwezi kw'indwi muri 2021 mu cigisho c'uno munsi citwa ngo Birandukira. Okay, Birandukira turaraba nibiki vyandukira, turongera dusome mu guharura 12 umurongo wa mbere kugeza kuri 3. Eka turatangura twambaze dusenge. Data mwiza Mana nzima uraheraheza mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Nukuri mwami, twabonye yesterday ko nta muntu numwe ashobora kwakira uburuhukiro bwawe, nta muntu numwe ashobora kuza mu kiruhuko cawe mwami atemeye kureka ubugararije. Twebwe tukugarariza mwami kuko ntidushobora kubwacu kwikuramwo uruboyi Satani yaduteyemo rw'icaha n'ibibi vyose. Data turakwinze ngo uze udukize, nuduhe amaraso Yesu Kristo atweze, duhe kwemera ivyo ushaka, kugira ngo mwami mu gihe ibintu vyose bindi bibi vyandukira mwami ntitubituzeko, duze dukomeze tuyobore. Mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Murakoze rero, reka dusome turavye summary y'ibintu biriko biraboneka muri chapter number 12, niwo chapter igira 12 umurongo wa mbere. Ngo nuko Miriyamu na Aroni bavuga bidodombera Mose kubw'umugore w'umunyetiyopiya yari yazanye, nuko ko baramwidodombeye ngo kuko ngo yatoye umugore w'umunyetiyopiya. Ngo nuko bavuga ngo ese burya nyene Imana yacaguye Mose wenyene ko ari we izozivugana nawe? Baravuga ku murongo ugira 3 ariko ngo Mose ngo yaraciye bugufi kandi yari umugwaneza ngo mu bantu bose bigeze kubaho kw'isi. Mose yari umuntu yicisha bugufi cyane. Now ikibazo gihariyo hano ni kubera ikano ngo ostensibly Miriam and Aaron were unhappy about Moses Cushite wife. Ntibibanejere yuko Mose yarafise umugore w'umukushi canke se umunyetiyopiya. Zipora yava mu muryango w'Abamidiyani nkuko twabisoma muri Uvayo 3 umurongo wa mbere. Hano ngo now Moses kept the flock of Jethro his father-in-law, bako yararagira umukuku w'intama zande za se wa Zipora ariwe babana. Ico gihe rero ico tuko turabona hano, abantu b'Imidiyani bari bafise ishusho ishaka gusa n'abantu bo muri Afrika muri make. Abantu baba mu bugaragwa, n'abantu imibiri yabo ntiyari ifise ishusho nk'iy'abantu bafise uruhu cyane bishaka gusa nawe twita abazungu ubu, ariko n'ico gihe bari abantu bafise ishusho urukoba rushaka kwirabura. Hano ngo even most Israel elite, the fullness of their nature was revealed, and not in very present way either. No mu bantu bose b'Abisirayeli bako vyaraboneka yuko bari abantu bagize ki byarabonekeye ko batanejereje Imana at all, ntibari banejereje Imana. So the biblical text, Bibiliya iratwereka yuko nubwo kenshi na kenshi batanguye kwidodombera vy'umugore wa Mose ariwe Zipora ko ari umunyafrika. Sinovuga ngo umunyafrika kuko sinzi aho yava, ariko yarasa n'umuntu w'umwirabure. Ariko cyo bari bashingiye ko gikomeye ni cyuko Mose ari we wenyene Imana yari yahaye kuvugana nawe imbona nkubona. Ukundo ni kangahe kenshi abantu baza batangura batagukunda canke badakunda ivyo ukora, badakunda imihenzogero n'ibintu vyiza Imana yagukoreye, baza baguca ku ruhande batangura kuvuga ivyo badakunda. Kenshi na kenshi baravuga ngo ngo urabona uje ngo sinkunda ijya modoka yawe, je sinkunda ujya mwana wawe, ariko kenshi na kenshi ni Satani ataba yishimiye ko uri mu buntu bw'Imana kandi ugendana nayo. Ni muze rero turabe hano icabaye kuri Miriam na Aaron. Hano Miriam na Aaron bidodombeye Mose
maze bibabera ikibazo. Hano hari ikibazo, Imana yishura gute ukwidodomba kw'abantu? Aho tukabibona muri guharura 12:4 kugeza ku 13. Nuko Imana yavuganye na Moses. Hano mu Cyongereza bakoresha ijambo ngo suddenly, ako kanya nyene mu bintu bititezwe Imana ivugana na Mose na Aaron hamwe na Miriam. Baravuga ngo ni muze mwihema ry'ibonaniro. Barasohoka bose ari batatu, baraza ngo nuko ngo Imana ihagarara hagati mu irembo ry'ihema ry'ibonaniro. Wihagaze aho iravugana na Aaron na Miriam ati igera hano, begera imbere. Nuko Imana icirababwira ati rero ndababwira ukuntu bimeze. Je ningira umuhanuzi hagati yanyu, nzovugana nawe, ndamvugane nawe mu ndoto no mwiyereko. Ariko Mose niki n'umusavyi wanje w'umwizigirwa ko mu nzu yanje yose, ngo we ubwiwe nzovugana nawe imbona nkubone, nzovugana nawe ndamubwire na wambwire mouth to mouth. Ano bavuga ngo even apparently are not in dark speeches. Nta nubwo nzomunyegeza ibyo niko ndamubwira mu migani, nzomubwira nk'uvugana n'umuntu n'uwundi. Hano ariko arabasobanurira ati none ni gute mutatinye, kuki mutagize ubwoba ko Mose ari umusavyi wanje kageni kameze bingana nkuko, mugaca mwiyumvira yuko we kuba naramucaguye adakwiriye ahubwo ari mu mukwiriye. Hano hari ikibazo, ni kangahe iyo abantu b'abayobozi canke se abantu bariko barakora umurimo igikorwa runaka twe twiyumvira ko turi more qualified, dufise ibikwiriye kurusha abo Imana yamaze gucagurira ico gikorwa. Twicishe bugufi kuko Imana ntiduzwa ko izuru. Umwanya nyene uburake bw'Imana buraziriringa, nuko Miriam Imana iciragenda. Miriam umwanya nyene ubwiza bw'Imana buvuye ngaho aca areruruka ahinduka nk'umuntu, imibembe yacimufata ku kanya nyene, nk'umuntu basutse kifu canke se umuntu atabuzima buri muri we. Ariko tubibona ukuntu Aaron yasenze avuga ati ndagusavye, aca hamagara Mose amubwira ngo mwami wanje, nuko mugenzi ariko aravuga my lord. Yumvikane ko yagize ubwoba nk'uko Imana yamubwiye ati mwari mukwiye gutinya Mose kuko ari je namucaguye. So turabona neza gose ko ukuntu Imana igira ngo why do you think God responded so decisively? Imana yari ifise kuvyihorera, kavuga ati ubundi Mose arihangana n'umuntu wanje, ariko Imana yaciye ica urubanza ako kanya nyene. The fact that Miriam is mentioned before Aaron in Numbers 12:1 suggests she may have been the instigator of the attack on Moses. Ko Miriam amuvuga ubwa mbere birerekana neza yuko ari we yari yabitanguje. Aroni yabayo wa wundi yumviriza umuntu avuga ati ariko Miriam biraboneka ko bino bintu byose ari we yegezeki yabitanguje. Aaron was serving as Israel's high priest. If he had been struck with leprosy, he would not have been able to enter the tabernacle and minister unto the people's behalf. Ikindi naco turaba, nubwo Aaron yari yakosheje, yari yakurikiye gusa kandi nawe yari umutambyi mukuru wa Isirayeli yose. Iya aza kuzwa ko n'imibembe, ntabwo yari kugira iki, yari kwinjira ahera wagende ngo akore igikorwa yari yatoraniwe. Ikindi naco je ndahabona hano, muravye neza Aroni yarasavye imbabazi kandi yagize ubwoba. Miriam nta kintu na kimwe yigeze avuga, byumvikane yuko yumva ko n'Imana yoba iriko iramushira kico gihano, ariko yamuboneye. Arico gituma Imana yamusize hanze imisi 7 iranahagarika n'Abisirayeli bose kugenda kugira ngo abanze yige a lesson. So hano tiko tabona, this is the attitude that God wants to see in his people. Imana ishaka kuboneka, Imana ishaka kubona attitude y'ukuri. Hano ni Aaron ariko arasaba Mose avuga ngo nukuri turakwingize, twakoze ibintu by'ubujuju, tubabarire kino cyagikomeye, maze ntiwemere yuko ageriki mushiki wacu azibwa ko na kano kaga na kino giha.
So hano reka tunyarutse mu minota mikenyi isigaye turiko turabona icaha cande cha Miriam na Aaron. Hano bavuga though it is always easy to be critical of the church leaders at any level, how much better would our church and our own spiritual life be? Instead of complaining, we would intercede in behalf of our leaders and even when we disagree with them. Ese nubwo vyemewe umenga biremewe kwama dutyoza tukanavuga uko twigombeye abayobozi bacu, uvuga nta gihano baguha nibaca bagufunga nko mwitorero, ako vyoba vyiza kungana gute iyo abatwoza tukabasengera tukanabashira mu maboko y'Imana n'igihe bakora ibintu bihushanije n'ivyo twebwe twiyumvira. Hano turongera dusome tunyarutse cyane mu bintu bimwe Ellen White atwereka ari igitabo cyitwa Spiritual Gifts, impano za mpemu, in volume ya 4 ipaji ya 200 kugeza ku ipaji ya 221. Hano ndagira summarize ko avuga ngo after Miriam became jealous, she imagined that Aaron and herself had been neglected. Miriam yibaje ko Imana yataye Aaron na Miriam ndetse nabo bari bakuru, and that Moses' wife was the cause. Atangura kubishira mu bintu by'imiryango ko umugore wa Mose ari wari karabateranye, that she had influenced the mind of her husband, that he did not consult them in important matters as much as formerly. Maze bibaza ati Mose kera yagera gufata umwanzuro ukomeye yaratubaza, ariko ubwo Zipora yamugiye mu matwi maze ntabwo agifatanya natwe. The Lord heard the word of murmuring against Moses and was displeased. Bino byarababaje Imana kuko yumvise bariko baridogera Mose, and the anger of the Lord was kindled against them. Nuko Imana irabashavurira, and he departed, and the crowd departed off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous. Benshi ntibamenye yuko ubwiza bw'Imana bwanahura no kuri rya hema ry'ibonaniro bwose Imana yaragiye kabisa, hasigara hijimye, nuko Miriam agwara imibembe. Moses cried unto the Lord and said, heal her now. Mose yasenze isengesho ngo mukize ubu mwami. Ntiyigeze avuga ngo uzomukize, no, umukize ubu, oh God, Mana yacu, I beseech thee, ndagusavye. And Miriam was shut out of the camp 7 days. Miriam aba hanze yaho bari imisi 7 ntibagira umuntu n'umwe agenda. So ngo the complaints of Miriam against God's chosen servant, she not only behaved irreverently to Moses, but towards God himself. Wiyo tugize complaint canke tukaza twidodombera abantu bacagwe n'Imana, ngo ntituba tubabaza umuntu gusa, tuba tubabaza Imana y'abacaguye. So hano turiko turahabona yuko mugihe turiko turiyumvira ngo but instead of this he listened to her word of complaint. Ngo Aaron nawe yaracumuye kuko Miriam yamuzaniye ibintu by'ibirego byo kurega umuyobozi w'Imana, maze nawe atega ugutwi aho yobihakanye. With the murmuring of Miriam and Aaron are left upon record as a rebuke to all who will yield to jealousy. Ngo bino ngo Imana yabirekeye ahabona kugira ngo Imana ishira ahabona umuntu wari wese ihane kandi hanura yihanikiriza abantu bose bakunda kugirira ishari abantu Imana yitoranirije, and complain of those upon God lay the burden of spiritual work. Dukwiriye kwama tutagirira ishari abo Imana yagiriye neza ngo bakore igikorwa ciza cyayo. So tuzokomeza kwiga ejo. Uno munsi kuvuga ngo birandukira ni ibiki vyandukira. Ino lesson yitwa ngo birandukira, itariki 5 ni ibiki vyandukira. Kwidodomba birandukira. Kwidodomba ni sign, ni sinye yerekana ubugararici bukomeye. Nuyirinde, wemere Kristo agucishe bugufi, wemere Kristo akuyobore, kandi azoza udatsinzwe n'urubanza. Mwene wacu mushikanje uri ngaha, tuzongerejo twiga iyindi lesson. Imana iguhezagire. Reka dusenge. Mana nushimwe, turinde ubugararici Data, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen.